Yesu ashimwe. Ndagomba gushimira kwanza Kamikazi, ndagomba gushimira Imana yatumye tumenyana na Kami. Nk'uko Kami yabibabwiye, Kami twamenyanye mu bintu bitoroshe, ngwajije Queen ari mu bitaro. Queen ari mu bitaro ari mu maserumu, na Kami agwaye aremvye bamuzanye agwaye estoma. Jesse nari ndamuzi Kami, ariko Queen we yaramuzi, yamaririmba indirimbo ziwe n'abantu gusa aririmba indirimbo, ariko akambwira ati ni umuntu yitwa Kami, kuko Queen kenshi yaje kwiga arakunda kureba televiziyo. Kami ni umusitari we prefere, ni umuntu akunda cyane, ni umuntu ofete Kami yaramaze, ni umuntu umusitari we prefere ofete. Ikintu kimbabaje, ndaryohewe kuba twaramenye na Kami, ariko ikindi kintu kimbabaje nuko Kami agiye kugenda, kuko Kami yarigishije ibintu byinshi Queen yaraduhezagiye, ari ibintu Queen yize bivuye kuri Kami. Yaramenye gusenga, ari imigani ambwira ati singe no bibabwire, noze gukunda umuntu ukakunda n'ibyo akora ugakora nkawe ukavuga nkawe byose arabizi. Queen ashobora kuwigana ngaha Kami mu kubiko. Kami ndaryohewe kuba umuhezagira mu muryango iwanje, cyo bituma twaje kugushigikira na mama hajya na mutoya wanje n'umugabo wiwe. Turagukunda cyane, sindi ngeno bibabwire. Nta kintu Kami yosaba kuri Queen ngo ndakimwime, niyosaba Queen ndamumwime. Nejo bundi gihe baja kutubona iyi video bari bagira atangura ama exam, ariko namusibije ku ishuri baragenda mu Kayanza. Nta muntu n'umwe nokora ico kintu kubizi, sinzi ngendo bikubwiye. Kami umuhezagira, waraheze kandi urakoze cyane kuba warije mu buzima bwacu. Ndibaza no ngiye kugenda kure, ariko tuzogana hafi. Wehezagirwa cyane kuba waranyigishije Imana, kuba waratumye umwana wanje amenya cyane Imana, kubona wamwigishije kuririmbira Imana, gutazira Imana, ikintu gikomeye cyane. Narahezagiwe kubona Kami vraiment twaramenyanye. Wese muri ngaha vraiment warahezagiwe. Kami mumurana, ariko numvise avuze imyaka yiwe cyane, numva ndamaramara. Muravye gutyo murabona umenga ni umumama akuze cyane, urumva naciye numva ndamusumba imyaka, numva ndamaramara. Kumbe Kami je ndamusumba imyaka, kumbe Kami afite imyaka nk'iyo. Urumva ikintu gikomeye ni ukubera yuzuye ubwiza bw'Imana. Nico gituma abantu bose bamubona akamwubaha kubw'ibikorwa akora, kandi ukubona yuzuye ubwiza bw'Imana. Umubonye umwenda gukibaza afite imyaka 35, wumva ariko cyane muto. Kami Imana iguhezagire cyane, kandi tuzogukumbura.